loué et remercié soit le Seigneur pour le hahimbazwe privilège amashimwe ay'umwami kubwo amahirwe amaze kuduha yo kuba hano kugira ngo dusenge twumve ijambo ry'Imana twubakane bamwe n'abandi duhanurane humurizanye ibintu byose ibyo dukeneye Imana irashobora kubiduha igomba kubiduha yaba gusa twashobora kwizera twobona ubwiza bw'Imana ibyo yavuze turashobora kwizera n'umutima wacu wose turashobora kubyizera mu by'ukuri nta n'ikindi kiretse ukutizera kwacu nimba Imana idashobora kwiyerekana ibyo Imana izokora umunsi umwe imaze kubikora muri Kristo hakenewe gusa yuko ibyo bigaragara nibyo byabaye ibihambaye kuri twebwe nk'uko Imana yaruhutse imaze guheza kurema maze ibikorwa byayo byose byari byarangiye byose byari bigenda neza gushika no munsi ego umwami nawe nyene amaze gusohoza ugucungura yaricaye iburyo bw'isumba byose yaricaye igikorwa cyari cyarangiye ararindiriye gusa yuko abansi biwe bose bahinduka nk'indava z'ibirenge byiwe twabiririmbye muri rya ndirimbo nziza umwe wenyine ni waganje iyo abandi bose ibindi byose bipfa umwe wenyine azobaho igihe bose bazopfa Yesu umunyenkomezi yanesheje byose niwe aduha umwandu wo mu ijuru mu gitero cya nyuma haravugwa ngo ehe nguyu Emmanuel imbere y'ingabo ziwe niwe agumya ishengero ku bwiwe we hagati nk'igihome kingira agumana natwe gushika ku mpera y'isi ni wa wundi ejo nono munsi ego gushika mu bihe bidashira n'umunyenkomezi mu ntambara amina intambara y'umuhemu ntiyatanguye ejo cyangwa no munsi ariko yatanguye kera yatanguriye hariya mu ijuru hejuru irabandaniza hano hasi kandi izorangirira hariya mu ijuru igihe nk'uko ibyanditswe bivuga nk'uko bivugwa mu byahishuwe Yohana 20 ishengero rizozamurwa hanyuma intambara ihambaye izobera mu ijuru aho rero niho Mikayeli niho azocakira Satani akamujugunya mu kuzimu uzori umunsi mwiza sinkunze kugira umunezero uriya munsi naho nzotwenga uriya munsi ijambo rizosohoza akanwa kazoba kuzuye ugutwenga indimi zoba zuzuye ubwiza igihe umugwanizi w'Imana kandi ari we mugwanizi wacu by'ukuri azoba akuweho burundu nanjye ndafise intasho zo gutanga zavuye ahantu henshi murazi nagize amayenge ane yo kuruhuka weekend ya mbere nari hariya nagize ibirometero 1,040 weekend ya kabiri nari hano hagati aho urubura rwarononye imodoka yanje iyinga bya gatatu nagize ibirometero 1,065 murashobora kwibaza icyo ari cyo ukuruhuka ingene byampaye mu yinga rya gatatu muri weekend ya gatatu ariko ibyo byose byari bikenewe murazi yuko urukundo rw'Imana ruradusuguma Paulo nawe aravuga ati ninde ari mu bukene nanje singiyana ubukene hamwe nawe ninde canke yababaye
mu byo abuze nanjye simbe muri ibyo. Ubufatane hagati yacu hamwe n'Imana buratwumvisha yuko dufise iminezero n'imibabaro yo gusangira. Ni gake niyumvise nk'uko muri ano mayinga ya nyuma ingene ubufatane hagati y'abizera bishobora kuba iby'ibwina kandi iminsi yose bigatera bikaba ibyo mu rukundo. Ibyo rero bigomba gutera bija imbere cyane cyane benshi. Hari ibintu byancumise mu majambo mu mirongo yasomwe ntituza kuyivuga ko yose kuko nagomba gusoma Zaburi mbere yuko dusenga, ariko ikintu kinkora ko hano ni uko yuko hari uguhumekerwa kubiri gushobora gukurikirana kandi kwihuta. Sinzi nimba muri iyi murongo wa 16 na 20 gushika 23 hariho iminota 5 itandukanye ntiwoshobora no kubivuga. Mu kanya kamwe Petero ari mu guhumekerwa na Mpwemu Yera akavuga uguhishurirwa kw'Imana ati uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Umwami arabyemeza ibyo avuze, aravuga ati si inyama n'amaraso byaguhishuriye ibyo, ariko ni Data ari mu ijuru. Mu buryo buciye bugufi rero mu minota 5 inyuma yaho wa Petero nyene acafata umwami aramwihereranya aramubwira. Aravugwa hano ku murongo wa 20 Matayo 20:16-22 Petero aramwihereranya atangura kumwamira ati ntibikaze mwami wanje, ntibize bikubeko na gato. Hanyuma ahindukira Petero. Mwami yari karagenda, Petero yari inyuma yiwe aramubwira. Umwami arahindukira, ntiyavuze ngo Petero ngo inyuma yanje, yavuze ati Satani sera inyuma yanje, wabaye kuri jewe umutego canke igitsitaza, kuko ibyiyumviro byawe ntibyitwararitse Imana ariko byitwararitse abantu. Ese ingene ibintu bishobora kuba byegeranye kimwe n'ikindi, ingene bishobora gukurikirana byegeranye byose, ibintu byose bifitaniye ubucuti n'ubwami bw'Imana no guhumekerwa. Hano rero ubwa mbere niho bije mu mutima ingene aya majambo Petero, imitego, ibitsitaza n'ibitero. Uhindukije urupapuro ugasoma igice ca 18 haravugwa ku murongo wa 6. Matayo 18 murongo wa 6. Ariko uzotsitaza n'umwe muri abo bato banyizera, icoroshe nuko yohambirwa urusyo ruremereye kw'izosi akadobezwa ibwina mu kiyaga. Murongo w'indwi, isi izobona ibara kubw'ibitsitaza, kuko ivyo bitsitaza bitazobura kuza, ariko uyo muntu azana igitsitaza azobona ibara. Hano hariho intambwe yengeye imbere. Ijambo igitsitaza hano giherekejwe
n'amajambo ngo gushukwa. Les scandales, Ibitsitaza ce sont les séductions, ni les fausses inspirations. ubushukanyi, uguhumekerwa kw'ibinyoma, ibintu bitahuye bitaroranye n'ijambo ry'Imana, ngo azobona ibara. Umuntu wese yiha gutega imitego canke kuzana ibitsitaza mu nzira y'ubwoko bw'Imana biciye ku bushukanyi. Bibiliya iravuga ngo barajimijwe kandi babandanya kuzimizwa. None izo nyigisho z'ibinyoma zose si guhumekerwa kw'ibinyoma, ni mpemu, ni mpemu zicakira abantu hanyuma zikabavugiramo. Ariko uko nyene turamenya ingene bihambaye misi yose kuvuga mu buryo bwa Bibiliya, naho bitoba bihuye n'ivyo twe twibaza. Niko byari bimeze kuri Petero. Petero yari yizeye ko umwami yari Mesiya, ko azozana ubwami bwiwe, yagomba yuko agumaho. Petero ntiyatahuye yuko ubwami bw'Imana ari ubwami buhoraho, kandi ko tudashobora kubaho ibihe bidashira nk'uko tubikora uno munsi, ariko kandi tuzosaza tugapfa kugira ngo habeho ubwami buhoraho. Umwami yagomba gutanga ubuzima buhoraho muri ba bandi bateza kuzobana nawe mu bwami bwiwe ibihe bidashira, ariko ntiyashoboye kubona ibyo byose. Petero byari bikiri bibisi kuri we. Aho niho yagize ibinezaneza vyiza. Yego, ico cyumviro ciza, intumbero wamenga ni nziza, cari kivuye kuri Satani. Mwami aramubwira ati, inyuma yanje Satani, je inyuma yanje, uri igitsitaza kuri jewe, uri umutego, kuko ivyumviro vyawe si ivyitwararika Imana, ariko vyitwararitse abantu. Mu yandi majambo, ibyo uhejeje gukora hano ntibihuye ni kugomba kw'Imana, ariko ni mu buryo umuntu yo kwibaza nk'umuntu. Iraba rero byari bimaze gukoreka. Mwami yatondetse ibintu mu buryo abyita amazina yabyo, ibyo abantu benshi badatahura by'ukuri. N'umurongo wa nyuma wo mu gice ca 16 muri Matayo, umurongo wa 28 haranditse ngo, ndababwira ukuri, muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazobona urupfu gushika aho bazobonera Umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe. Ni bangahe bazi ico ibintu bisobanura? Mbega ntimubyibuka mwese neza? Mwene data Branham yabivuze mu buryo butomoye. Igihe umwami yihishurira Yohana mu kizinga ca Patmos, yaramanutse neza nk'uko azoba ameze igihe azotangurira kuganza. Amen. Nico gituma hari ino mvugo hano ya Yohana ngo, reka ndabibasomere kugira umugabane mu bwami bwiwe. Ibyahishwe Yohana igice ca mbere umurongo wa 5. No kuri Yesu Kristo icabona co kwizigirwa, imfura y'abari bapfuye, uganza abami bo mw'isi, umwe adukunda, yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe. 6, akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe, niyose icubahiro n'inganji bibe ibyiwe ibihe bitazoshira. Amen. Ni ijambo. Hanyuma ndiko ndarondera irya kabiri, aho ego nagomba gusoma by'ukuri umurongo w'icenda ndahejeje kuhabona. Jewe Yohana mwene so, mwene so, musangiye amarushwa n'ubwami n'ukwihangana biri muri Yesu Kristo. Nari ku kizinga Patimo co mu kiyaga, bamuhora ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu.
nk'uko yohana yabonye byose umwami wacu mu bwiza bwiwe bwose hariya mu nyonga hiwe hakaka nk'izuba ingene amuvuga muri uwo mwimenyerezo uko niko umwami azoba ameze igihe azotangurira kuganza. iryo jambo yego riremejwe. Yohana yakiri muzima, yego benshi bari hariya nk'uko umwami yari yabivuze, bari bakiri bazima igihe umwami yamanuka muri ubwo buryo yihishe Yohana ku kiziga cya Patimo, nk'uko azomanuka igihe azotangurira kuganza. Hanyuma hariho irindi jambo ryangubise mu gice cya 17 muri Matayo 17 umurongo wa 17. Ô espèce d'homme incrédule et pervers. Nuko Yesu arishura ati, yemwe ab'iki gihe mutizera b'ibidambidambi, nzogeza ryari kubana namwe? Nzogeza ryari kubihanganira? Nimumunzanire hano. Murazi izi nkuru? Hariho umuntu yari yazanye umwana wiwe, mbega nibyo, umwana w'umuhungu yari arwaye intandara, bamuzanira abigishwa ntibashobora kumukiza. Mwami arakara mu mpemu, ntiyakarira abatizera ariko yakarira biwe. Abari babanye nawe igihe kirekire batari bwashobore gutegeka iyo mpemu ngo isohoke. Umwami yarabakariye. Mbere amajambo arabyerekana. Umurongo wa 14 havugwa ngo bashikire ishengero, umuntu araza aramupfukamira. Ku murongo wa 15 aravuga ati mwami wanje, girira ikigongwe umwana wanje, kuko aragwaye intandara, arasinzikaye cyane, kuko kenshi na kenshi agwa mu muriro no mu mazi. 16 namuzaniye abigishwa bawe, ariko byabananiye kumukiza. Yesu arishura ati, yemwe ab'iki gihe mutizera b'ibidambidambi, nzogeza ryari kubana namwe? Nzogeza ryari kubihanganira? Nimumunzanire hano. 18 Yesu aramukankamira, dayimoni amuvamwo, umuhungu aca akira uwo mwanya nyene, akira muri ako kanya nyene. Murongo wa 19 maze abigishwa baza kuri Yesu biherereye, baramubaza bati, tweho niki cyatumye bitunanira kumusenda rya mpwemu? Murongo wa 20 arabishura ati, nukwizera kwanyu guke? Ndababwira ukuri, namba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwobwira kino gisozi mutimuka aha uje hariya, kandi kizokwimuka, kandi nta kitazobashokera. Ni ijambo twese ridukubita hasi kandi rikatuvyura. Amen. Abigishwa bari bajanye n'umwami umwanya muremure, ariko bari bahejeje kubona ubwiza. Bari kumwe na Yohana, Yakobo, Petero, bari ku musozi hamwe n'umwami. Matayo 17 kumbure. Ibi ntibyabaye kubera bamwe batatu batariho bari bafise ukwizera, ariko ko bimeze kose abandi nabo nyene barabigishwa. Mama aravuga hano ati, nukubera ukwizera guke kwanyu, ukwizera guke, cyo gituma mutashoboye kwirukana iyo mpemu. Dutegerezwa natwe gufata kino kintu ku mutima. Umwami yozura kuri twe buno munsi akatubwira mu buryo bwumvikana
twese akaturaba n'ibiduhangayitse n'ibibazo byacu n'indwara zacu zidakize n'ibibazo byacu bidatoye inyishu n'ibintu byose dutwaye yaba yatuvugisha rero mu buryo bufoboye kandi bw'ikirenga yovuga mu buryo butomoye ati ni kubera gusa ukwizera guke kwanyu nta n'ikindi kandi uko kwizera guke kuri hafi cyane y'uko utizera gusumba uko kwegereye ukwizera nico izo ngorane nini ndibaza yuko umwami arababazwa natwe kubera dufise ukwizera guke kuko ntitwashoboye gufatira Imana ku ijambo ryayo tukabona isezerano ryose imbere yacu turindiriye nk'uko ari igifatika kimaze kubaho. Umwami aravuga hano ati nimwagira ukwizera nk'akabuto ka sinapi. Akabuto ka sinapi ni gato cyane, niko kabuto gato kabaho nk'uko twamaze kubyumva. Jesi ndi umurimyi, ariko akabuto ka sinapi ni gato cyane. Mwami aravuga hano ngo mufise ukwizera nk'akabuto ka sinapi. Aho rero nimuvuge, ibyo bizosha bikoreka. Mu by'ukuri twe twari twaretse kino kibazo, turashimika yuko ku mpera y'iminsi umwami aragomba kwiha ubwiza ukundi gushasha, yemeza ijambo ryiwe. Ego mbega azomanuka mu ijuru mu buryo bugaragara, azokora ikintu aroya, azokoresha wewe, azokoresha jewe, azokoresha umunwa wawe n'umunwa wanjye, ibirenge byawe n'ibirenge byanjye, imiganza byawe n'ibiganza byanjye, ukwizera kwawe n'ukwizera kwanjye. Imana ifise umubiri. Umwami yaricaguriye ishengero yacunguye kugira ngo abandanye igikorwa ciwe n'ishengero. Igihe dusoma amajambo nk'ayo hano, araducengetera mu magufa. Turabona kandi mu byo umwami yavuze, yabwiye Petero wari afise uguhishurirwa kw'Imana ku byerekeye Kristo ku murongo wa 19 ngo nzoguha imfunguruzo z'ubwami bw'ijuru. Reka rero ndabaze uno munsi kuno mugoroba, nimba Imana yaduhaye kubw'ubuntu kwa guhishurirwa nyene kwa Yesu Kristo, mbega ntiyaduhaye imfunguruzo z'ubwami bw'ijuru? Ntiyaduhaye imfunguruzo z'ubwami bw'ijuru? Ntiyaduhaye natwe ububasha bw'Imana? Ntiyaduhaye uruhusha rw'Imana? Mbe twotandukanya kimwe n'ikindi? Mbega twoshobora kuvuga nk'uko twama tubyemeza ngo inyama n'amaraso sivyo byaduhishuriye ivyo, ariko ni data ari mu ijuru, sivyo? Mbega ku ruhande rumwe two kwibwira yuko twarose guhishurirwa guhambaye Imana yaduhaye, uguhishurirwa Yesu Kristo, tudafise icya kabiri, ni ukuvuga urupfunguruzo rw'ubwami bw'ijuru. Iyo mfise urupfunguruzo rw'imodoka ndanyonga neza, iyo mfise urupfunguruzo rw'inzu ndinjiramwo, mfise urupfunguruzo rw'ijuru, ndafiseyo uburenganzira bwo kwinjirayo, ntari inyuma ndashobora kwinjira. Ico nico Imana igomba kudutahuza mu buryo butomoye. Ni ukuvuga yuko guhishurirwa kw'Imana si cyo umuntu yibaza mu buryo bw'ubwenge bw'umuntu. Oya, guhishurirwa kw'Imana bifatanye n'ububasha bw'Imana, kandi bifatanije n'ubushobozi bwo gukora mu bwami bw'Imana mu izina ry'umwami. Amen. Atari uko mu mazina yacu, oya, dukora ku bw'igikorwa c'Imana mu izina ry'umwami, si ku bw'izina, si ku bw'ibintu byacu. Mbega biradushikira kubona neza yuko ibyo bintu bibiri bifatanye. Ngo ndakubwira yuko uri Petero, ariko si kuri wewe, ni kuri ico gitanda, kuko guhishurirwa kwa Yesu Kristo, Yesu niwe gitanda. Abikorintho ba mbere
cumi umurongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu bivuga ngo iki ngo Kristo yariwe gitandara cyaherekeza ubwoko bwa Isirayeli, niwe Mose yakubise, niwe yatanze y'amazi. Kristo igitandara hano murongo wa 18 ngo kw'ico gitandara nzokubaka ko ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorinyiganyiza. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mw'ijuru, kandi ico uzohambira mw'isi kizoba gihambiriwe mw'ijuru. Murabona ububasha bw'Imana bijanye no guhishurirwa Yesu Kristo. Ubwo bubasha bw'Imana nyene ngo zubaka ishengero ryanje, niko umwami avuze. Ariko ubwo bukozi bugomba gukorwa n'abantu b'Imana abahawe uguhishurirwa Yesu Kristo. Nivyo twese dutegerezwa kwemera kubwirwa. Ntidushobora kuguma ari abantu bumviriza gusa jambo ry'Imana. Dutegerezwa umunsi umwe kuba abantu bakora, bashira mu bikorwa ijambo ry'Imana bumvise rikaja mu bikorwa. Amen. Nta kundi bitegerezwa kugenda. Dutegerezwa guhangana n'ico gikorwa c'Imana, kandi uko ico byo dusaba byose. Murazi ko ngomba kubasomera Zaburi. Jesi nari nzi ko rino jambo ryo muri Matayo riza gusomwa hano, sinari nasomye hano imbere y'igikorane. Nagomba gusoma Zaburi 12. Byari iki? Ubu rero turi hano hamwe n'ubwo bubasha n'iri jambo ry'Imana ry'ububasha bwinshi. Umwami aragomba kutubwira kuno mugoroba ibyo nibaza, ibyo navuga kera, uno munsi nibyo nibaza kandi ndabivuga uno munsi, kandi turashobora kubyiyegurira. Abantu bahawe uguhishurirwa kw'Imana kwa Yesu Kristo bazoba ibyabona byo kubakwa kw'ishengero, bazogira ubuzima bwo kubaka kw'ishengero. Iby'Imana yasezeraniye ishengero byose tubifisemwo uburenganzira, kuko ntituri inyuma y'ubwami bw'Imana, ariko turi imbere, turi mu bwami bw'Imana. Haranditswe kandi ngo ubwami bw'Imana ntibuza mu buryo bw'inyuma, oya buri muri mwebwe. Benshi baribaza ngo ni kubera abafarisayo babajije umwami ngo yababwiye ibyo. Oya, hariho abandi bantu, hari abantu babiri gusa, ntibari abafarisayo. Yamye ari umugwi w'abantu uvanze, ariko umwami abwira biwe agomba kubishyira mu mitima yacu mu bwina kuri uno mugoroba. Ubwa mbere uguhishurirwa Yesu Kristo, ukubakwa kw'ishengero ry'umwami, ububasha bw'Imana n'uburenganzira bw'ibintu byose bitegerezwa kuba mu bwami bw'Imana, kandi biri mu bwami bw'Imana. Kumbure nibijanye n'ivyo niho dutegerezwa gutahura igituma umwami yavuze ku mpera ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami. Matayo 24:14 niho umurongo wonyene ufatanye n'ubwami. Ubundi ni ubutumwa bw'Imana, ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Paulo avuga ati ubutumwa bwanje ni ubutumwa bwiza, ariko hajya ni ubutumwa bwiza bw'ubwami. Nivyo nibijanye n'ivyo rero ubwami bw'Imana, ishengero ry'Imana, ugusohoza kw'amasezerano yose ari mu bwami bw'Imana. Natwe turimo dufisemo umugabane. Imana ishimwe. Kandi turasaba ibintu byose ibyo umwami yadusezeraniye. Aho rero dutegerezwa kugaba kugira ngo ntituzane ibitsitaza, ntitwigishe ibintu ibyo abantu banyerera ko bakagwa. Ndabibabwira guhera kuno mugoroba, nabyanditse mu ikete rizunguruka. Ku rugero abantu bibwira ngo umwami araza muri uno mwaka, bagashimika, bashimitse ku kwezi kw'indwi mu buryo budasanzwe. Mbere byarashitse nk'uko ndabizi, kandi naramaze kumva ibintu
nk'uko ujya mushiki wacu mu by'ukuri yaguye mu mutego wa satani biciye ku bakundwa bene data baguma bitwengera gusa ngo turabona umwasi ngo umwasi ntazodutwengera twese turagira ubwoba ariko azana ibintu ariko aratwega twese. uwo mushiki wacu mukundwa yarizeye yuko umwami azoza by'ukuri mu kwindwa, aravuga ati siniteguye, nagumye nishushanya nguma inyuma, nabaye indyarya, ngiye gusigara abandi bazozamurwa, singomba kubyihanganira. abantu baguye mu kaga nk'ako kibwiye. Pawulo mu Bigalatiya arandika avuga ati ubazimiza azo kwikorera uwo muzigo uwo ari we wese. Abigalatiya 5:10. abantu bazimiza abizi bakababera igitsitaza n'umutego. ndabibabwira uno munsi mfatiye ku ijambo ry'Imana, umunsi umwe bazobyishura ku bugingo bwose, ubugingo bwose bajimije. nico gituma twihatira gutangaza ijambo ry'Imana ritavanze. nimba Pawulo yamaze kwandika kiriya gihe muri Korinto ba mbere 14:29 ngo mbere n'abahanuzi nabo babe babiri cyangwa batatu bavuga, abandi nabo bagira ico babivuga, bicira urubanza, nibo bateza kubicira urubanza. ariko umuntu niyatitaza umwe muri abo bato banyizera, byo mubereye byiza ko bamubohera urusyo ku izosi hanyuma bakamudwibiza mu kiyaga, ibwina bw'ikiyaga. Matayo 22:6 bintera umubabaro bikantera n'inkumbu kuri wa wundi azotegezwa kwishura ku bugingo bwose bwishwe, ubugingo bwose bwarozwe kuri uriya munsi. umuntu nk'uwo by'ukuri byari kubimubera byiza yego iyo atabaho, byari kumubera byiza umuntu nk'uwo iyo atavuka, byari kuba ari byiza, kuko ubugingo bumwe twabisomanye nawe. mbega byofasha umuntu iki yokunguka isi yose agatakaza ubugingo bwiwe? Matayo 16. yaba twashobora kugumya ururimi rwacu tukaruboha tukavuga gusa igihe Imana ivuze, ahandi naho rimwe na rimwe biba bikwiye ko abizera bavuga ibintu by'ibirofa, nimba batagenewe n'Imana kuvuga ibintu by'impemu, hanyuma bakavuga mu buryo bw'inyigisho ibyo Imana gusa yavuze. byobaye byiza rero ko bavuga ibintu by'isi, hanyuma ntihagire umuntu aja yihutira kwigisha. uyu bwa mbere umuntu ateza kubanza kwigishwa n'Imana, niko byanditswe ngo bose bazoba bigishijwe n'Imana. ngo haragowe isi kubw'ibitsitaza. Matayo 18:17 ngo ibitsitaza bigomba kubaho, nimwibaze biteza kuza kuko ni mu mpera niko bimeze. umwami acavuga muri Matayo 24:24 ati yaba byashoboka, ariko abatoranijwe ibitsitaza byose, ubushukanyi byose biteza kuza. mbega abantu ntibatsitajwe n'umwami? mbega ntibababajwe n'amajambo yiwe? mbega ntibamuvuye ko bakagenda? benshi barababajwe n'amajambo y'umwami no mu gihe cyacu, ntibari biteguye kwiyegurira Imana. mbega ninde yegurira Imana? wiyegurira ijambo ryiwe, uwo wenyene. Imana iri hejuru, ibindi byose biri munsi. jewe nawe turi munsi y'ijambo ryiwe, we wenyene niwe ari hejuru y'ijambo ryiwe. aracunga kugira ngo risohozwe, kugira ngo natwe turyizere. abandi bose bari munsi y'ijambo ry'Imana. nta muntu n'umwe ashobora kwihagurutsa ngo aje hejuru. umuntu azokwishira hejuru
muri bibiliya azokwihagurutsa yiyita imana agende yicare mu rusengero. Nasomye ibintu byinshi muri kahise y'imigwi y'abanyamadini muri ano mayinga n'ibintu byinshi muri bibiliya. Amakanda ya satani ni ikintu umuntu n'umwe atokwizera. Yashatse intebe, yagombye kuduga hejuru, yagombye gushira intebe yiwe hejuru y'amajuru, nawe yagombye kuganza, nawe yagombye ko bamushima bamusenga. Iyo usoma ibyo byose, ayo makanda ya Lusiferi, uno munsi turabona neza ingene yinjiye mu muntu, turabibona imbere. N'impumyi wenyine itobibona, impumyi yonyine itoshobora kumubona, ariko ni byinshi. N'urugero rw'impemu rw'ubuhumyi. Hano umwami aravuga ati sinjira urubanza, oya, ibi ndabivuga kubwo umubaro munini. Hano umwami aragomba kuduha inyigisho ku bw'inzira yacu. Umurongo wa 19, mu nyuma yaho abigishwa bigera Yesu. Bari Matayo 17 umurongo wa 19. Ni ikintu ciza. Ntibabajije bose bakiri hajya, bamubajije bari bonyene hamwe nawe. Ntibagomba kwisuzuguza imbere y'abantu bose. Umurongo wa 19, maze abigishwa baza kuri Yesu biherereye. Uno munsi turi hano twese turi hamwe n'umwami, nta mutizera ariho, nta muntu w'igice umwizera w'igice yaje. Oya, turi hano twiherereye ngo tuvugane n'umwami. Turagomba kumubaza kubera iki tutashoboye gukora iki canke kiriya, kubera iki tutashoboye kwirukana ijya mpemu, kubera iki tutashoboye gukiza, kubera iki tutashoboye gufasha. Ku murongo wa 20 arabishura ati ni ukwizera kwanyu guke. Kuko ndababwira ukuri, namba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwobwira kino gisozi mutimuka aha uje hariya, kandi cyo kwimuka, kandi nta kitazobashobokera. Twese twabivuze n'umutima w'ukuri tuti mwami, ibintu byose biragushobokera. Kandi twamenye nk'uko handitswe neza muri Mose hariya ku ntango k'umureni mu nkuru za Aburahamu 18:14 ngo nta kinanira Imana. Uno munsi tubimenye ko Imana ari nyabushobozi kuri byose. Turabizi imyaka imbere y'ubu Imana ishoboye gukora ibintu byose. Ibyo turabizi. Imana izura abapfuye, yarabikoze. Twese turabizi, twizera yuko iby'ibyanditswe byera bivuga. Ikibazo si ukumenya yuko Imana ishoboye gukora byose, biratunganya. Aho nta kibazo kiriho, nta kibazo kiriho. Ubu rero ni twebwe tugomba kwinjira mu kibuga. Kristo muri twebwe, Imana muri Kristo. Yaravuze ngo ibikorwa nkora si jewe ndabikora, ariko ni Data ari muri jewe niwe akora ibyo bikorwa, niwe akora ibyo bikorwa. Ubu rero Kristo muri twebwe, si kubera wowe nanje hano dushoboye gukora iki na kiriya, twumva ko dufise inkomezi, ko dufatanije ingufu. Oya, umwami aravuga ati mutafise ntaco mwo kwishoboza, ariko nimba yagize ubuturo bwiwe muri twebwe kubwo kwizera, ico ni igikorwa giheze. Aho rero uko kwizera kuzima mu Mana kuri muri wowe no muri je. Aho rero dutegerezwa gufata ijambo hanyuma turivuge nk'uko ryanditswe. Bazorambika ibiganza ku bagwayi, bazosenda abadayimoni. Ibimenyetso n'ibitangaza bigomba gukoreka. Bakundwa bene Data n'abashiki banjye, nimunyizere ivyo navyo birimwo. Nimba bitariho uno munsi nuko hari kibuze. Nimba hari kibuze nukuvuga ntibiragarukanwa. Twarumvise ko umwami azosubizaho ibintu byose. Ishengero ry'umwami byaravuzwe neza hano muri kino gitabo c'Imana. Byaravuzwe neza, haravuzwe neza hano ku murongo wa 20. Nimwagira ukwizera nk'akabuto ka sinapi, muzotegeka ico gisozi uti uje imuka aha uje hariya. Umwami yashoboye kuvuga ati byose birashoboka. Mbere n'ico gisozi nimwagitegeka
kizokwimuka là où vous le dites. kije aho mwakibwiye ngo mva ngaha Ceux qui ja ont hariya indiqué, abashoboye déplace-toi d'ici. kukibwira ngo mva ngaha uje hariya bizoba uko nyene nk'uko mwabitegetse. Umwami yavuze ukuri, yagombye gukora ibintu minenegwe. Oya, yagombye kubwira abigishwa ngo ibikorwa nkora muzobikora namwe kuko ngiye kwa data. Amen. Ariko zoba ndi kumwe namwe. Amina. Zoba ndi muri mwebwe gushika ku muhero w'isi. Mwene data, dutegerezwa gufata ico kintu ku mutima mu buryo bukaze, hanyuma duhagurutse igikorwa agahigo k'Imana. Ntitwokwimenyereza gusa kuguma turaba. Oya, bamwe abandi baragerageza, ariko twebwe reka duhe amahirwe Imana yo gukora ikintu runaka. Haravuzwe hano muri Matayo 17 nta na kimwe kitazobashobokera, si ku Mana gusa, na twebwe ubwacu nta na kimwe kitazodushobokera. Nico gituma nk'uko nabivuze hano bari batizera, abavuga ati mw'abantu batizera mwe murunganwe rugoramye, ngo ni gushika ryari nzobihanganira. Matayo 17:17 nivyo umwami yavuze ku bari bamukikije. Mbega ngo ni zogeza ryari kubihanganira? Mbega ni kuva ryari umwami yihanganye hamwe natwe twese? Ndabibabwira twebwe twese mu by'ukuri ukwihangana kwiwe kwari kuba kwaraheze muri iyi myaka yose 6,000 hamwe n'abantu bose bagiye babaho ku isi. Kumbure ntitwari kuba twamubonye, ariko Imana mu buntu bwayo buhambaye, mu kugoroka kwayo n'ukwera kwayo, ntizokwigera iheba, ariko izokwihangana natwe. Ariko iragomba kuba yabitubwiye mbere, imaze kubitubwira ngo nzogeza ryari kubihanganira. Mwa batizera mwe mwarunganwe rubimwe. Hamwe n'ivyo mu by'ukuri twese dushizwemo. Turabizera canke ntitwizera, ego niko bimeze. Ivyo abizera babatizera, mbega biratandukanye. Dutegerezwa ukundi gusha, dushire ikiganza cacu c'iburyo ku mutima ibubafu, tuvuge tuti Mwami, kubera iki tutizera kuko ubishaka? Umwami kuno mugoroba mw'ino joro yandike mu bugingo bwacu ibwina, atubwire by'ukuri ati naho ari mu gacerere ka mpwemu, ijambo ryose iryo akanwa kanje kavuze kandi iryo umutima wanyu wakiriye mu kwizera, amen, muzoribona risohoza. Amina. Imana yiyumvira ibyo ivuze kandi ivuga ibyo yiyumviye. Jambo ry'Imana iminsi yose ni iry'igiciro. Uno munsi ababwira bya bindi nyene mwebwe nanje. Ni kangahe mwene data Branham yavuze ati niba ibi biherekeza Bibiliya bitaduherekeje, ntituri by'ukuri abizera ba Bibiliya. Niba ivyo bimenyetso bya Bibiliya bitaduherekeza, n'amajambo akaze rero ubu, ariko uruhande rumwe adutsinde hasi hanyuma aduhagurutse. Niko byamye bimeze hamwe n'ijambo ry'Imana. Turazi ibyo tubuze kandi turamenya yuko Imana ariyo kwizigirwa kandi kwigomba kwishura ibyo tubuze. Si ko ntishobora, ariko izobikora. Nta na bimwe bimunanira, nta na kimwe, kandi natwe kigomba kuba co tunanira. Ibintu byose birashoboka kuwizeye. Amen. Mariko 9:23 umwami aturongore mu isengesho ryuzuye ukwizera, uguhishurwa kwa Yesu Kristo, ukubakwa kw'ishengero, ububasha bw'Imana,
à ce qui se trouve uburenganzira ku bintu byose biri mu bwami bw'Imana. et toutes les promesses que Amasezerano le Seigneur nous a yose faites ayo en umwami font yaduhaye partie, en font partie. arimwo Qu'elle se réalise par la grâce, akoreke telle asozwe est notre ku bw'ubuntu. prière iryo ni ryo à sengesho tous. ryacu twebwe Amen. twese. Amen. Seigneur mon Dieu, mwami mana je yanje, m'associe encore une fois naje ukundi à la gusha prière de mon frère. nifatanije n'isengesho rya mwene data. Seigneur. Mwami, Et nous le faisons tous. twese turabikoze, Nous le faisons tous. twese turabikoze. Fidèle Seigneur, mwizigirwa mwami, plus transgressé et violé Twese au nom de l'amour de Dieu que twaraciye tous réunis. twarahonyanze icyagezwe cy'urukundo nk'uko amabwirizwa yawe yose icumi afatanye. wavuze uti ndabahaye ibwirizwa Nous avons passé outre risha. twakoze iki? twaciye iruhande nk'uko utatubwiye by'ukuri na et gato, nous avons ignoré ta parole Kandi et ton commandement. twaribagiye ijambo ryawe Nous avons cru n'amabwirizwa avec la yawe, tête. twarizeye n'umutwe ariko ntitwakiriye n'umutima. nicyo gituma tudashoboye gukora icyo wategetse. Que ta parole Ijambo ryawe une révélation ribe divine uguhishurwa dans kw'Imana nos cœurs. mu mitima yacu. Alors, les clés de Aho l'autorité rero, divine dans le royaume de Dieu imfunguruzo z'ububasha bw'Imana mu bwami bw'Imana naho zizoba ziriho. Mwami, heraheza double vie à ubuzima notre bwacu double bubiri, vie, ubuzima à bwacu nos double vie, bwa à nyamujinya notre jijya nino, double vie, ukutizera kwacu o mwami, à tout ce que nous portons no mu maso hacu ha nyamujinya nino, n'ibyo twikoreye byose ubiheraheze, ibyo byose ubiheraheze avec horreur, afin que o mwami, quelque chose de nouveau ubitsembe kugira ngo hatangure ikintu gishasha, utwigishe à te fréquenter. kugumana nawe, twigenze hamwe mu buryo tugiranira ubumwe nawe, ubumwe bwacu nawe bube ubumwe bw'ibwina. ibyo tugukorera tubikorere mwene data, ibyo dukorera mwene data aba ariwe tubikoreye. uko niko bivuga mwami mwizigirwa. ibyatunaniye ni byinshi cyane, ntibitubereye. mwami wizigirwa mu ijuru, ni kangahe twabaye ibitsitaza. byari kuba byiza mbere duterewe mu kiyaga, o mana yo mu ijuru, ariko hamwe n'urusyo kugira ngo ntituzosubire kuvayo. o mana yanje uri mu ijuru, hariyo abazi koga benshi. nicyo gituma wagombye yuko bagereka urusyo ku izosi. mana yo mu ijuru, tugirire imbabazi ku bwiza bwawe n'ijambo ryawe n'izina ryawe, utugirire imbabazi. o mwami mana yanje, nuduhe ukuri, ubwizigirwa n'urukundo kuri wewe n'ijambo ryawe na bamwe ku bandi. o mwami, tukubwire iki? Mana mwizigirwa yo mu ijuru, usubire ubandanye twihanganira basi gato. o mana mu ijuru, ndizera yuko tutazosubira kukunaniza cyane. o mana yaje mwami, ungirire imbabazi, utugirire imbabazi twebwe twese, ushire muri twebwe uko kwizera ijambo no mu byanditswe byera. mwami, uduhe uburongozi bwo guhumekerwa na muhemu wawe yera. mwami mwizigirwa, turakubwiye turakoze ku bwa rino joro, ibyo wateguriye uno munsi uwo wakoze. mwami, mu by'ukuri wamaze kuduha inyigisho zino mpera y'iyinga, kuko ubwoko bwawe bwose buracumbagira, buragwa, bukagwa bamwe ku bandi, tukagwana hejuru bamwe ku bandi, ibitsitaza byose. o mana, turi ubwoko buteye ikigongwe. mwami mwizigirwa, tugirire ubuntu, imizi y'imirazi yose no kuboroga kose twidogera mwene data, umwe yidugira, bive mu mitima yacu, kuko utubwira muri Yohana 5 uti ntimwidodomberanire kuko ukuza k'umwami kuri hafi. ni muri Yakobo 5. o mana yizigiwe, turabona umengo
turi icyo tegerezwa turi umukungugu nta n'ikindi ariko muri uwo munyota niho wabivyemwo imbuto y'Imana. Nicyo gituma tuguma mu mukungugu no mu munyota ariko tugashima ic'Imana. Nihahimbazwe hashigwe hejuru izina ryawe ryera ry'igiciro, utugire abantu biyumvira mwami bashobora kugumya ururimi rwabo Mana yizigiwe yo mu ijuru, amajambo yiwe ari ay'ubuzima. Mana yanje twumva dukubiswe hasi kandi duhumurijwe kandi duhagurukijwe kuko turizera uko bimeze kose kuzoshika ku mpera yawe. Ugusengwa n'ubwiza nibibe iby'izina ryawe ryera. Amen.